yitaba ico gutuma guca agenda yitaba ubutumire bwa Ruto i Nairobi. Bamwe batanga kuvuga ati kubera ko atagiye mujye nama ya Museveni kuyimiko ya Museveni, abandi bakavuga ati mbega Kagame nibiki. Abantu bakwiye kumenya ko Kagame na Museveni bava mu bwoko bubiri butandukanye bw'abatunzi. neza cyane. Hajya Kagame, ubwoko bwa Kagame bwarigeze kwicira ubwoko bwa Museveni kera ku ngoma y'abami. Urumva iriyo beef abantu batabizi Yego iracahari. Burya mu 1943 ntibagiye Museveni yarigeze guhunga ahunga ubwoko bwa Kagame. Sivyo hakigano nigeze gukora kera mvuga ko Kagame ava mu ngoma y'ubwami. Uruza ari kicanda naramukoze k'inkuru kera sinza abantu badukwikana barayibuka. Sivyo rero kuvuga hajyanya umwanya n'umwanya Scovia nonani Kagame na Museveni barashobora kwambikana kuko byamyeho no kuva ku ngoma y'icana. Yego rero nama ya Museveni Kagame ntiyagiyemo kuko yari yahuriyemo president w'u Rwanda, president w'u Burundi hamwe na president wa Congo. Niko rero kuca haba iyinya African Forward Summit yabereye muri Kenya. Urumva ko nawe ugende uhungire yari yayitavye. Uriyo uhungire rero yagiye akira poste yiwe ayishira mu Gifaransa. Ivyavugiwe muri Africa Forward Summit. Ashira mu Gifaransa. Ubundi abanyarwanda benshi ntibazi Gifaransa. Niko guca uyu mugore Scovia avuga ati nyakubahwa abantu uriko uraha ubutumwa sabi Paris, sabi Bruxelles, n'abanyarwanda. Yego muba mukwiye kuza murandika poste zanyu z'u Rwanda. Intambara bivuye ngaho. Niko kuriye Olivier Ndungire yaca mwishura avuga ati twagi praying kuvuga ngo yavuze kuri Twitter kumva ntunyuzwe n'ibyo yavuze ntabwo nta gishya kirimo muri Scovia kirimo kuko mu Rwanda ajya kuva ku minisitiri muri iyi minisiteri hari havutse ikibazo cya Twitter. Murumva bino bintu n'ubwa mbere ajya kuva ku buminisitiri hari havutse ikibazo cya Twitter. Yego sijya mbere rero atakaje ubuyobozi bw'ubuminisitiri. Yego kwinshiro hoho yagiye kwataka ahantu babicana. Scovia ntaza kumusiga uyu muminisitiri neza. Mu bisanzwe rero tuvuge yuko hakohangara Scovia uhangara Scovia ni nyungu z'u Rwanda z'ibikomezo byo mu Rwanda. Scovia ni Kagame. Scovia arungiswe na Kagame. Scovia uhangaye Scovia uhangaye M23 uhangaye Scovia uhangaye isikare cy'u Rwanda muri sange RDF. Uhangaye Scovia uhangaye umututsi wa Kagame ava mu gogo b'abanyega. Kurabyo muco kintu. Yego ubukozi kosa rikomeye cyane. Yego ya mbega tuvuge yuko rero ministre bigiye kumukomerana cyane aravye na n'ubu ministre usezereye. Oya uyunya biza kumusiga habi ariko tutubagira ko abanya bose ari inkotanyi. Uje inkotanyi uziyoboka kandi ukora ibyo bashaka barakorohereza kuko n'ubwa mbere baramukuye ku mwanya yari ariko bamuha ubuministre bw'ububanyi n'amahanga. Bashaka kumukura ku ibi bintu ngo bakamushira kubindi. Ariko abantu bari mu Rwanda cyangwa abantu bakurikirana geopolitike barazi neza ko uyu mugabo avuga cyane. Hello guys, mwameze neza. So ni Link Ahmed Alu comme d'habitude Miss Marcel gwamenye musime no maso yinyana. So guys, nkuko murabona yuko imbere yacu hari John Mabu umuhinyanyuzi w'amasanamu umusesanguzi dusanzwe tuzi muri byinshi. Reka rero tubanze tumwakirane urweze kuri televiziyo yacu. Si wanje ni iwacu n'abakunzi banje kabisa. Muri sange rero welcome. Yes, turamuje cyane abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi. Turabahaye mwaramutse namwiriwe. Biravana umwe wose naho aherereye. So nizere ko mumeze neza rezami. Turameze neza cyane. Nizere ko namwe mumeze neza cyane. Natwe tumeze neza cyane. Abatarakora sabone cyangwa subscribe mu bikore kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru yizewe cyane gose. So je urazi yuko ntigera
ndaza mukorosi tugwa mu kiganiro nyezina ariko imbere yuko tuje mu kiganiro nyezina mbanze ndakwibutse yuko aho hakurya intambara zidahera zakomeye cyane aho intambara iri hagati ya Scovia na ministre des affaires étrangères Olivier Nduhungirehe navyo ico kintu ukivuga kwiga mbo nizera ko abantu badukurikirana bizera amakuru tubaha kandi bayakunda cyane uyu rero bino busesanguzi ngoma ntango n'umunsi busesanguzi bukomeye cyane kuko nabonye ariyo nkuru yikiravugwa iri trend cyane mu binyamakuru nyarwanda bitandukanye ariko jewe hari ukuntu rimwe na rimwe aba bantu ibintu bakora mbanzi ko baba babipanze bivanye n'ahantu n'ibintu baba bariko baragirane baba bashaka gushikako murabona neza ko urupfu rwa Karasira wari rumaze gucafuza u Rwanda bikomeye cyane urupfu rwa Karasira Aimable sinzi ko abantu bakurikirana neza bino bintu tuba tuvuga canke bafise ubwenge bwo kubona kure canke ubwenge bwo kwiyumvira kuko ngahara abantu badukurikirana kandi biyumvira cyane sinzi ko babona ijya nkuru ya Karasira Aimable ukuntu yari yamaze kwataka u Rwanda cyane mu buryo bushoboka neza cyane yari yamaze no gucafuza u Rwanda mu buryo bunateye n'ubwoba rero kubona ino nkuru ivutse je novuga ko akenshi abanyarwanda baba bafise strategy nyinshi cyane mboreka mvuge kino kintu n'abantu ukoresha imbuga ngurukana bumenyi bamaze kubigiramo maîtrise cyane ikomeye kuko je ndibuka ko abanyarwanda batanga gukoresha izi mbuga kuva kera cyane ariko umurundi nawe burya n'umuntu nawe ushaka kuburi ya avance yiwe umurundi n'umuntu kugucako bitabigoranye rero akenshi jewe yubazanye ikintu inkuru igafatisha ndabispoza ko haba hariho ikintu kinyegeje inyuma y'ikindi ikintu ca mbere cyo kiratuma ino nkuru ikogwa n'ukuntu bashaka kwibagiza abanyarwanda canke abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda urupfu rwa Karasira bararavye bavuga ati ino nkuru ni inkuru yamaze kuba virisi mu banyarwanda kandi ni inkuru irekira dushira hasi cyane gose ati ni gute twikura mu mitima y'abantu ico gituma ubona baciye bakreya bino bintu bino bintu bitanguye hariho inama yaheruka kuba yitwa African Forward Summit uyu Olivier Nduhungirehe yari yayitavye niho gucaja kuri Twitter yiwe ndashaka kwibasomera abantu ndayifise ngaha kugira ngo tugende step by step nubwo benshi nzi ino nkuru bamaze kuyumva ariko nako tuba dufise uburyo dukoramo inkuru yiwacu ubundi inkuru irashobora gutrendinga ariko twe tukaza tuyikora mu nyuma ikazana kandi nguvu zacu nako tuba dufise ukuntu dushobora gukora ino nkuru yacu Scovia yaratangura avuga ati nyakubahwa ministre Nduhungirehe ubutumwa wanyujije kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ivyo wanditse turagusaba kuja ubwira abo mu biro vyawe bakabudushirira no mu Kinyarwanda uko abo uba ubibwira si abipari Kinshasa canke si Bruxelles gusa ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe Mushubati na za Kinigi muzakomeze kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo mvuze murakoze weekend nziza honorable urumva ariko ikinya Olivier Nduhungirehe hari post yari yabanje kugira ubwa mbere avuga ati Madame Scovia ikiganiro cyanyu kiratera urujijo ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanje yanditse mu rurimi rwumvikana gutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyo uko bikwiye mbere yuko muyiganiraho nibiba ngombwa muzambaze ikindi kandi igitaramo cha Africa Forum Summit Nairobi naho cari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu
kuko cabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sheria Silva wagiteguye ngo aze yemere ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu. Bo ibi rero ni intambara yaje guterera abantu batugura babimenye. Murazi neza ko i Nairobi hari habaye ino nama. Hari habaye ino nama ariko Kagame aza kuyijamwo hari ubutumwa bwa Museveni bw'iyimiko rya Museveni atashoboye kwitabira kuko mw'ubwo butumwa harimo perezida w'iwacu harimo perezida wa Kongo Tshisekedi. Murumva abo bantu babiri bahuriye hamwe. Kagame byari kumugora kagirane kayitaba icyo gutuma guca agenda yitaba ubutumire bwa Ruto i Nairobi. Bamwe batanga kuvuga ati kubera katagiye mu nama ya Museveni kuyimiko rya Museveni, abandi bakavuga ati mbega Kagame nibiki. Abantu bakwiye kumenya ko Kagame na Museveni bava mu bwoko bubiri butandukanye bw'abatunzi. Hajya Kagame, ubwoko bwa Kagame bwarigeze kwicira ubwoko bwa Museveni kera ku ngoma y'abami. Murumva iriyo beef abantu batabizi iracahari. Burya mu 1943 nibagiye Museveni yarigeze guhunga ahunga ubwoko bwa Kagame. Sivyo hakigano nigeze gukora kera mvuga ko Kagame ava mu ngoma y'ubwami. Uruza ari kicanda naramukoze k'inkuru kera sinza abantu badukurikana barayibuka. Sivyo rero kuvuga hajyanya umwanya n'umwanya Scovia nani Kagame na Museveni barashobora kwambikana kuko byamye no kuva ku ngoma y'icana. Rero nama ya Museveni Kagame ntiyagiyemo kuko yari yahuriyemo perezida w'u Rwanda, perezida w'u Burundi hamwe na perezida wa Kongo. Niko rero kuca haba iyinya African Forward Summit yabereye muri Kenya. Urumva ko nawe ugende uhungire yari yayitavye. Urugendo uhungire rero yagiye akira poste yiwe ayishira mu Gifaransa. Ibyavugiwe muri Africa Forward Summit ashira mu Gifaransa. Ubundi abanyarwanda benshi ntibazi Gifaransa. Niko guca uyu mugore Scovia avuga ati nyakubahwa abantu uriko uraha ubutumwa sabi Paris sabi Bruxelles n'abanyarwanda muba mukwiye kuza murandika poste zanyu z'u Rwanda. Intambara bivuye ngaho. Niko kuriye Olivier Ndungire yaca mwishura avuga ati Madame Scovia ukwiye kurundira umunyamakuru. Mu yandi majambo Scovia wewe ntiwize rondera ugusobanurira. Niko yashatse kuvuga. Ariko abantu bamenye neza bavyumve bino bintu. Scovia cyangwa mugwa Gasabo n'umuntu utogereranya na Olivier Ndungire ku ruhande rw'iwanje. Kubera ko Scovia n'uyu ministre ntibagereranya. Kuko reka ntangure kuri ministre Olivier Ndungire. Olivier Ndungire n'umuntu ujya mwanya rimwe ushiraho n'ubundi akabikora. Ariko Scovia kwataka Scovia ni nkuko uri kurabangamira M23 muri Kongo. Ko byagaragaye kenshi ko uyu Scovia avugira M23. Usanzwe muri rusangi Scovia no mu M23. Urumva Olivier ministre ariko yataka mu M23. M23 niko atuzi kari gisikare cy'u Rwanda RDF. Urumva ngura ari kararengera uyu ministre bishobora no kumukorako. Shona gutakaza n'umwanya wiwe. Kwataka rero Scovia watatse M23 watatse igisirikare cy'u Rwanda. Mbere ukabura uko wataka n'amabuye y'agaciro ava muri Kongo agenewe Kagame n'ibindi bikomerezwa byo mu Rwanda. Kibirazwe. Kuranyumva neza? Abadukurikirana bazi kandi subscribe ndabaha amakuru. Niyo mpamvu rero uyu Olivier Ndungire ashobora kuba karaseka ikibambaza atazisharico. Neza cyane. Ashobora kuba ari karaseka Scovia kumva ari kaseka Kagame n'abandi bamuri nyuma. Sivyo? Kubera ko Scovia ahagarariye inyungu y'abantu bakomeye mu Rwanda. Scovia ni nkingi y'ubutunzi bw'u Rwanda muri rusange. Ubundi Scovia ujya n'umuntu yatumwe. Uraza kuraba ukuntu uyu muntu agiye gukubita hasi umuministre. Bwana shaka umuministre bize kugira yaho abura n'akazi mu Rwanda. Kubera ko ariko kinhadakinika. Mbere tuvuge yuko Scovia rero afise ijwi rirerire gusumbya ministre Duhungire. Scovia cyangwa mu mugwa Gasabo
ari hajya yarungitswe n'abantu. Abantu bakwiye kumenya uyu mumama yahuze ari mu RDF. Uzutinye umututsi ava mu bwoko bwa Kagame n'umututsi ava mu bwoko bwa Museveni. Ibi no mu Rwanda ubu bwoko buri mu Rwanda burahari. Mbega impamvu yo bari karamuhangara namba babita duhungire he yo bava mu bwoko bwo kwa Museveni ya uyu Scovia nawe ava mu bwoko bwa Kagame niyo mpamvu yo bafise bose n'abatutsi ariko n'abatutsi bava mu bwoko butandukanye ya rero biragoye gushira hasi nimba mwamwibuka ubwo bwoko mwatubwire bwari uyanzo birarondera ariko umengana ubwoko umenga mu Kagame ava mu bwoko bw'abanyiga Nuzeye nawe ayo mateka nzarondera nayabaye amateka nzarondera nayabaye ikiza no ko hari ubwoko bubiri butandukanye bw'abatutsi ya rero biragoye uyu Olivier Nduhungirehe akaseka ubwoko bwa Kagame rero biba bigoye guseka umuntu nk'uyu ahagarariye inyungu zikomeye za Kagame uyu nya Olivier Nduhungirehe sijyambira atakaje umwanya w'ubuminisitiri kandi azize urubuga rwa Twitter no mu minsi yahera yarigeze kuzira amakuru ari yavuze aho yabwiye n'umumenyesha makuru yatanze arabwira ati ngo please delete tifuti inkuru watanze sijyambere Twitter imukwegeye uyu mugabo canke inzobe imukwegeye ariko abantu bakurikirira hafi geopolitike barabona neza ko uyu mugabo yitaye mu kangaratete kwataka uyu mama ugwagasabo amakuru uyu Scovia kuva hari amakuru yasohoye ejo amakuru yasohoye ejo reka ndaplayingira abantu bayumve tugire nico tuyavuze ko amakuru yasohoye ejo yagize icyo avuga asa n'uwishura uyu playinge kuvuga ngo yavuze kuri Twitter kumva ntunyuzwe n'ibyo yavuze ntabwo nta gishya kirimo uyu Scovia kirimo kuko mu Rwanda ajya kuva ku minisitiri muri iyi minisiteri hari havutse ikibazo cya Twitter murumva bino bintu n'ubwa mbere ajya kuva ku buminisitiri hari havutse ikibazo cya Twitter sijyambere rero atakaje ubuyobozi bw'ubuminisitiri kwinshiro hoho yagiye kwataka ahantu babicana Scovia ntaza kumusiga uyu muminisitiri neza mu bisanzwe rero tuvuge yuko hakohangara Scovia uhangara Scovia ni inyungu z'u Rwanda z'ibikomezo byo mu Rwanda Scovia ni Kagame Scovia yarungiswe na Kagame Scovia uhangaye Scovia uhangaye M23 uhangaye Scovia uhangaye igisirikare cy'u Rwanda muri sange RDF uhangaye Scovia uhangaye umututsi wa Kagame ava mu bwoko bw'abanyega kurabyo muco kintu ubukozi kosa rikomeye cyane mbega tuvuge yuko rero minisitiri bigiye kumukomerana cyane aravye nabi n'ubuminisitiri usezereye uyu biza kumusiga habi ariko tutubagira ko abanya bose ari inkotanyi uje inkotanyi uziyoboka kandi ukora ibyo bashaka barakorohereza kuko n'ubwa mbere baramukuye ku mwanya yari ariko bamuha ubuminisitiri bw'ububanyi n'amahanga bashaka kumukura ku ibi bintu ubwo bakamushira kubindi ariko abantu bari mu Rwanda cyangwa abantu bakurikirana geopolitike barazi neza ko uyu mugabo avuga cyane aravuga haragira naho avuga kupoza na Kagame kavuga amajambo menshi cyane uyu Olivier Nduhungirehe aravuga gose ameze avuga amajambo menshi gose ni nk'umugore yambara ibyira ni nk'umugabo yambara ibyira avuga amajambo menshi gose kandi akarimi kiyo niko kama kamuhita avuga amajambo menshi kandi n'umuntu akunda kuba trend cyane hari abantu bakunda yumve kare karavugwa ari yajye hit hari abantu bakunda kuja mu binyemesha makuru nubwo barabategetse nuko kabisa reka tugushimire cyane John Mabu ndashimira abantu bose ko baradukurikirana ku busesanguzi mu duhaye uyu munsi tubibutse gukunda sabone na subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane turabakunda natwe turabakunda cyane